ivyo kurya ugaburira abana bawe, ivyo kurya ufungura, umva nta nahamwe vyandikwa. Imana ntibibona, ariko ico yandika kirya ugaburiye umwe adashoboye, ijuru rirandika. Niwe uzoshika imbere yawe akubwire ngo umugore ngo yagiye gusenga, arasenga ati mwana ndakwinginze uze ungendere, uze mu rugo rwanje ungirire neza, umugisha Mana ndagukeneye. ngo Yesu aramubwira ati nukuri nzokugendera, amubwira umunsi tewe atugende witegure inzimano nzoza ungaburire. Ngo arateka, arakubura, arakoropa, aragira ibintu, hanyuma bakunzi bahora CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, Mana nziza, Mana yera, ugira neza bugaca bukira, cishijwe bugufi mwami Imana no kugushima no kugushira hejuru. Ndakuririmbira nifatanije n'ivyaremwe byose bidahengeshanya kugushima no kugushimagiza. Natwe wowe waremye mwami Imana turi muri inosi, turagutazira, turakuririmbira, turakurinahaza kuko uri umuvyeyi wa twese, uri umwungere wa twese, uri umutabazi wa twese, uduhoza kwijisha uko bukeye nuko bwije. None nyene imbabazi n'amahoro nukuri wakira amashimwe tugushima, nukuri ndufise cyo twoguha, ariko imitima yacu iragukengurukira, imitima yacu iragukunda kuko watugiriye neza Mana. Ushimwe kandi wubahwe muri byose na hose, izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo ugire umwete wo gukorera neza kugira ngo uzuraga ubwami bw'Imana. Haleluya. Ndamaze kubona haraho nganira n'abantu ukabona umengo ibintu by'Imana ntibavyumva, ntibavyemera, umenga ntibibaho. Bantu b'Imana, Imana iriho, Imana iriho, Kristo ariho, kuko ni kenshi umuntu abona ibintu akora, intahe zirahari zerekana vrema ko Imana ihari. Ubona ko Imana itabara, Imana igira neza, Imana ikunda abantu bayo, Imana ikiza abantu bayo, Imana ivugana n'abantu bayo. Rero abantu benshi nukuri bazohaba babahombe, baragubwami bwa Satani, kandi umwami Yesu Kristo yaraje mu isi kugira ngo abantu batabagwe. Nukuri ndaguteye akamo umuntu w'Imana, reka kwica amatwi, reka kwigira gakomeye kuko ntukomeye. Haleluya. Atari wagukomeje ntiwokomera. Kandi umenye yuko nukuri ikintu cyamukuye mu ijuru nta kindi. Ntiyazanywe no kugira ngo uzuraga ubugingo budashira, ntiyazanywe no kugira ngo wubake amazu, ntiyaje no kugira ngo urye neza, ntiyaje kugira ubyara abana benshi, ntiyaje kugira ngo umva ibyo byose uri kuraha agaciro. Sibyo byamuzanye, kuko ivyo Imana yari yarabiremye byari bihari, ariko umwana w'umuntu atashobora kuvugana n'Imana, atashobora kuba icyo Imana igomba kwaba. Rero ndagutera intege muntu w'Imana, ugira umwete wo gukora neza. Haleluya. Nivyo tumaze imisi tuganira byingo niki, no kuri mu nkomezi zawe urugo ruragoye kubaka, ruragoye, ariko n'Imana birashoboka. Biragoye kwihanganira umuntu ariko arakugora, biragoye, ariko uri kumwe n'Imana birashoboka kuko araguhiza nkomezi. Haleluya. Reka rero usome ijambo ry'Imana muri Matayo igice ca 25 dushikane ku murongo wa 41. Igice ca 25 duhere ku murongo wa 31 gushika ku murongo wa 41. Ucira amahanga urubanza, ariko umwana w'umuntu ahazozira afise ubwiza bwiwe ari kumwe n'abamarayika biwe bose, niho azovyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza. Amahanga yose azokoranirizwa mu nyonga ziwe, nawe azobarobanura nkuko umwungere arobanura intama mu mpene. Intama azoziherereza iburyo bwiwe, impene nazo ibubamfu. Maze umwami azobwira abari iburyo bwiwe ati nimuze, abona data yahezagiye, muragwe ubwami mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Nari nshonje murangaburira,
nari mfise inyota mu mpico kunywa, nari ingenzi mu mpindaro, nagenda gusa muranyambika, nari ndwaye muza kuraba ukomeze, nari mwibohero muza kundaba. Maze abagororotsi bazomubaza bati mwami, twakubonye ryari ushonje tukakugaburira, canke ufise inyota tugaha ico kunywa? Twakubonye ryari uri ingenzi tuguha indaro, canke ugenda gusa tukakwambika? Twakubonye ryari urwaye canke uri mwibohero tukaza kukuraba? Umwami nawe azobishura ati ndababwira ukuri ko mwabigiriye umwe muri aba bene data bari hanyuma y'abandi, ni jewe mwabigiriye. Maze azobwira n'abari ibubamfu ati nimumve iruhande, mwabivume mwe, muje mu muriro utazima wateguriwe Satani n'abamarayika biwe. Imana idufashe. Urumva ibi ni Yesu ubwiwe ariko arabyivugira, aravuga ko azogaruka guca imanza. Kuko uyu munsi hari ibintu dukora tukabikora umengo ni ibintu biraho, nta suite, nta nkurikizi ihari. Hari amakosa dukora nta ngorane, upfuye biba birangiye. Ko nagira ndakubwira inkuru nziza. Kujya utazi uko wakuriye mu nda ya mama wawe, uko utazi ngene byagenze, niko utazi n'irindi herezo ryawe. Haleluya. Urumva ntajuzi. Ariko turafise ijambo ry'Imana, arico kirore twirabiramwo, biravuga ko inyuma y'ubu buzima hari ubundi. Haleluya. Hari ubundi buzima tuzobaho, kandi ubwo bumwe ni bwiza cyangwa ni bubi. Kandi ubwo buzima bw'ejo hazoza bwa kabiri ubutegurira ngaha mw'isi. Inyifato yawe, ingendo yawe, imvugo yawe niyo yerekana ikibanza uzobamo. Haleluya. Nizo kwerekana ko uzoja muri aba yavuze ati ngo azohamagara, azokwicara ku ntebe ahamagare, ngo arobanure, ngo kujya umwungere arobanure intama mu mpene. Abakoze neza babwira ati nimuze iburyo bwanje, abakoze nayo muje ibubamfu bwanje. Imana idufashe. Hama ngo acara babwira rero ngene azobarobanura ibyo azoraba. Ariko icambere nagomba kukubwira ni kuba waranamwizeye. Utamwizeyeho ikibanza coco kirazwe. Haleluya. Kirazwe. Ku murongo wa 35 ngo nari nshonje murangaburira. Ivyo kurya ugaburira abana bawe, ivyo kurya ufungura, umva nta nahamwe vyandikwa. Imana ntibibona, ariko ico yandika kirya ugaburiye umwe adashoboye, ijuru rirandika. Niwe uzoshika imbere yawe akubwire ngo nari nshonje ngurangaburira. Ngo hamubaze ngo nakubonye ryari ushonje, ngo bijya wahaye umwe adashoboye wari kugaburira jewe. Haleluya. Ngo urangaburira, nari mfise inyota mumpa iconyo. Urumva inzoga unywa, amafanta unywa, icayi unywa, ibyo unywa byose, ibyo uha abana bawe, ibyo uha umugore wawe, ibyo uha inshuti zawe, nta nahamwe Imana ivyandika. Ariko kirya kintu uha umuntu w'umukene, kirya kintu uha umuntu adashoboye, uzi ngo ndamuhaye nsinzika ko azonsubiza ejo, ijuru rirandika. Haleluya. Rirandika. Yesu azokubwira ngo warampaye iconyo, ati none nukuri inguruhuke mu bitoni bwaso. Haleluya. Ngo mumpa iconyo, ngo nari ingenzi mumpa indaro. Urumva niba wowe ushobora gufata umuntu amerewe nabi atagera aharara ukamuha indaro, umenya ngo uri kuha indaro umwami Yesu. Haleluya. Ibyo ukora byose, ibyo ukoze umwami, nta kintu na kimwe. Mwijuru hari ibitabo bibiri, hari ibitabo byanditswemo imirimo dukora, n'igitabo cyanditswemo ko wakiriye umwami Yesu ukamwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Urumva ibyo bitabo bibiri ndakwifuriza muntu w'Imana kuba uri mu cambere n'ico ca kabiri, kandi ukazosanga imirimo wakoze ari myinshi.
kuko nizo kwambikirwa ibitsibo. Imana idufashe. Ngo muza nagenda gusa muranyambika, nari ndwaye muza kura. Urumva ibi bikorwa byose ngira twabisomwe mwavyumvise, sinirirwa ndabisubiramwo vyose. Muga umenye ngo ico gikorwa cyose uri kurakora, uri gukorera umuntu adashoboye, menya kuri kugikorera Imana. Haleluya. Ngo abo bantu baramubaza ati mwami twakubonye ryari? Hariho umugore ngo yegeye gusenga, arasenga ati mwana ndakwinginze uze ungendere, uze mu rugo rwanje ungirire neza, umugisha Mana ndagukeneye. Ngo Yesu aramubwira ati nukuri nzokugendera, amubwira umunsi hewe atugende witegure inzimano nzoza ungaburire. Ngo arateka, arakubura, arakoropa, aragira ibintu, hanyuma ngo ajya abona haje akantu k'agakene kambaye nabi karadodoye. Oya ngosoka genda ngo ndindire umushitsi w'iteka, ndindire umushitsi w'iteka. Ati nzariranyishe ndakwinginze ntabara umpe two kunywa n'utwo gufungura merewe na. Ati genda uraza kugaruka umushitsi wanje yaje ndabi byasigaye ndaguhe. Aragenda wari yamubwiye ko azi sace, aguma arindiriye gushika asubira ngo gusenga ati Imana kubera iki jewe wambwiye kungendera none. Aramubwira ati je naje, ati naje kandi wanyirukanye. Ati wewe waje ryari? Nta muntu yaje akagusaba ibyo kurya, akagusaba utwo kunywa ukanka kumuha. Ati sinamenye ko ari wewe. Ati none ko yari yambaye nabi, ko yari jewe. Umva rero bantu b'Imana, umenya ko imirimo dukora ntuzokwigere usuzugura kuko na kimwe ukoreye umuntu adashoboye, kuko uri kugikorera Kristo ubwiwe. Haleluya. Uri kugikorera Kristo ubwiwe. Ngo uwo mugore arababara, kandi izo nkuru maze kuzumva kenshi. Yesu nta na rimwe azokwigaraza ngo ubona ari umugabo mwiza, ubona ari umugabo yambaye amakaravati na yashokoje, ubona yisize asa neza. Iminsi yose azokwamaza mu ishusho y'umukene kugira arabe ukwizera kwawe uko kumeze. Haleluya. Arabe by'ukuri ko batahuye ijambo ry'Imana. Rero twige by'ukuri ukora nk'abana bariko bakorera se yabatumye. Haleluya. Ngo ibyo mukora byose muri kumukorera umuntu adashoboye, umuntu ari mu nyuma za, umuntu utaziga kwinyunga, umuntu utavuga ngo uyu ndamuha kwere ejo azonyishura. Uko abantu uko tumeze dukunda gufasha abantu tuzi ko nabo bazodufasha. Dukunda kugendera abantu tuzi ko bazotugendera. No mu manza dukunda kugenda mu manza zuko tuzi ko nawe azoza, azoduterera, azotugirira neza. Ariko bijya uha umuntu uvuga uti uye ndamuha kuko ari kiremwa c'Imana. Ijuru rirasaho ryandika. Ndakwinginze rero wandikishe byinshi kuko uri kurabitsa. Haleluya. Uri kurabitsa atagira inyenzi n'ingesi, aho uzokwimbura byinshi. Haleluya. Ngo abandi ababwira ati hape mva imbere nimugende kwa so Satani mwakora ibyankwa nanje. Nabo nyene usomye ngaha hepfo, nabo nyene abasigura ibyo nyene. Abasigura ngo nari nshonje ntimwangaburira, nari bisi inyota ntimwampa ico kunywa, nari ingenzi ntimwampa indaro. Bya bindi byose utari ko arabikora Imana izobimubaza. Niba budashobora by'ukuri gufasha umukene, niba budashobora kumva yuko umukene kubabaje ku mutima ukumva ati ibintu umugirira neza gute, menya ngo umwami azobikubaza. Ivyo ukorera umuryango wawe nakubwiye ngo iyo ni devoir yawe. Ariko y'Imana, wijambo ry'Imana riravuga ngo ndi se w'imfubyi abo umugabo wapfakaza. Imana umva ni se. Rero igihe ufashije uyo muntu
igihe ufashije uwo muntu uba ugiye mu gishingo c'Imana en personne, uba uri gukora igikorwa Imana ubwayo yari gukora. Rero yitije amaboko yawe kugira ngo ishitse ico yavuze ku bana bayo. Rero umuntu w'Imana kora neza kugira vy'ukuri data zo kubwire ngo ngwino mutoni wanje uruhukire mu bwami naguteguriye. Rero ko murazi ko yagiye gutegura kuva kiva ngaha mwisi yavuze ngo ndagiye kubategurira amazu muzobamo. Bariko barayadekore, ko barayasiga, ariko barakora ibintu aho uzoja, ariko ntuzoje hahandi Aburahamu yabwira Nyamutunzi ariko ararira ati Lazaro murungika atakoze isonga y'urutoki rwiwe gusima rimwe rikorokere mu kanwa kanje ko ndiko ndasha. Aramubwira ati iki kibanza ukuri ntidushobora guhura, uri kure cyane telema ko ntibikunda, kigumaho wabaye mwisuguwe neza, uyu ariko arababazwa none bararuhutse. Ndakwifuriza kuzoruhukira nawe mu gikiriza cya Aburahamu. Haleluya. Kandi umwami aza guhembe nk'umwana yakoze neza. Imana yo mwijuru ibahe umugisha, mugira umunsi mwiza. Uri gitangazamana, uri umwizigirwa nyaguhora, kugukorera n'igiciro kinini, kandi ijambo ryawe riravuga neza ko atawa gukorera ngo aze yikorera amaboko. Ndagushimira ko abagukoreye bose n'umutima umwe mwami Imana bazohembwa ibyiza. Ese icompa umuntu wese azokumva ijambo akagira umwete n'ishaka ryo gukora no kurondera Imana uko atigeze kuyikorera. Ndagushimiye kandi ndakurinahaje icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Abandi bisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza.